Shalom. Bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi. Reka mbifuriza amahoro ya Kristo Yesu aganze imitima yanyu. Ndakunda ijambo rivuga ngo kuko imvura na sherege bigwa bigatoseza ntibisubireyo. Ngo niko n'ijambo yarungitse bitazosubirayo ridashikanye icyo yaritumye. Ndashima Imana ku bwawe. Wawumviza rino jambo rirafite igikorwa ku buzima bwawe. Dusome mu gitabo cya Yuda. Yuda ni chapitre imwe gusa. Reka dusome umurongo wa 3. Umurongo wa 3 turavuga ngo mu gitabo cya Yuda. Umurongo wa 3 turavuga ngo umurongo wa 3 turavuga ngo bakundwa hamwe nashiruka umwete wo kubandikira ivy'agakiza dusangiye. Narakunze uro murongo. Ivy'agakiza dusangiye. Nari mfise ikingobera kubandikira ibyo kubahanura. Kugwanira cyane ukwizera abera bahawe rimwe gusa. Haleluya. Bene data, kugwanira ivy'agakiza. Oh, haleluya. Kugwanira. Nari numvise ikingobera kubandikira ibyo kubahanura, kugwanira cyane ukwizera abera bahawe rimwe gusa. Kugwanira. Haleluya. Kugwanira cyane ukwizera abera bahawe rimwe gusa. Haleluya. Mugwanire. Kugwanira ukwizera abera bahawe. Gwanira uko kwizera wahawe. Kugwanire twaguhawe rimwe gusa. Haleluya. Mugwanire uko kwizera mwahawe rimwe gusa. Amen. Mukugwanire birakenewe kugwanira ukwizera wahawe rimwe gusa. Petero yarabivuze. Petero yaravuze ngo icete cya Petero, igitabo cya Petero wa kabiri, igice cya 2:5. Mbere kubw'iyo nyanduruko nyine ubwanyu mushiruka umwete wose ukwizera kwanyu mukongeraho ingeso nziza. Haleluya. Warizeye ongeraho ingeso nziza. Ingeso nziza muzongeraho ubwenge. Haleluya. Ingeso nziza uzongeraho ubwenge. Ubwenge mubwongereho kwirinda. Ukwirinda mukongeraho kwihangana. Ukwihangana mukongeraho kubaha Imana. Haleluya. Sifa kwa Mungu. Ukwirinda mukongeraho kubaha Imana. Ukubaha Imana mukongeraho gukunda bene data. Ugukunda bene data mukongeraho urukundo. Ugukunda bene data mukongeraho urukundo. Haleluya. Umurongo w'8. Kuko namba mugira ibyo bikagwira bituma mutaba abanyabuti cyangwa ingumba kuvya kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Mugize ibi mugiye kongera kumukongera ntabwo mubi ingumba muvyo kumenya umwami wacu Yesu. Bavandimwe, ntituba ingumba kuvyo kumenya umwami Yesu. Ntituba ingumba, ahubwo tugwanire ukwizera abera bahawe rimwe gusa. Ukwizera kwacu tukongereho ubwenge tukongereho. Genda wongeraho. Haleluya. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Ukubaha Imana mukongeraho gukunda bene data. Gukunda bene data mukongeraho urukundo mugongereho mukongeraho urukundo. Kuko namba mugira ibyo bikagwira bituma mutaba abanyabute cyangwa ingumba kuvyo kumenya neza umwami wacu. Hari abantu b'ingumba kuvyo kumenya neza umwami. Ndakwifurije kutaba ingumba kuvyo kumenya umwami wacu Yesu Kristo. Mugwanire ukwizera mwahawe rimwe. Reka mvuga abahungu 3 bagwaniye kwizera. Bene data, muvyo urimo wongereho kugwanira ukwizera. Ubigwanira ukwizera kwawe tutakaza ukwizera kwawe. Dusome mu gitabo mu muhanuzi wa Daniel. Muhanuzi bwa Daniel 3:13. Ubu mu gitabo cha mu muhanuzi Daniel. Haleluya. Daniel igice cya 3 umurongo wa 13. Abahungu banze kwiyakana. Haleluya. Nuko Nebukadineza araraka arashwangamigwa avuga ko bafata Shadraka na Meshaki na Abedenego. Nuko barabazana imbere y'umwami. Nebukadineza atangura kubabaza ati, mbega Shadraka na Meshaki na Abedenego mwabigize ibigirankana kudasaba imana zanyu no kudasenga icyo gishushanyo cy'inzahabu nahagaritse. Abagahungu baravuze turagwanira agakiza, turagwanira kwizera twizeye. Haleluya. Tugatakaza ukwizera kubera ibibazo kanaka, kubera kuburanirwa kanaka. Abahungu wari umuriro. Sifa kwa Mungu.
umurongo wa 15. Nuko noneho nimwumva amajwi y'inzamba n'imyirongi n'inanga n'amakembe n'ibiduri na spongo n'ibindi by'ubwoko bwose bivuga, mukemera kwikubita hasi mugasenga igishushanyo nakoze, bizoba ari byiza. Ariko nimutagisenga muca muterwa mu itanuro ry'umuriro uhinda. Mbega Imana yo bakwiza mu maboko yanje yoba iyihe? Nebukadineza yari yase, nihe Imana yo bakwiza mu maboko yanje? Bano bahungu baragwaniye kwizera. Bahawe rimwe baragwaniye kwizera kwabo. Oh haleluya. Shadraka na Meshaki na Abedenego bishura umwami Nebukadineza bati, ntiturinda kugira icyo tukwishura kuri iryo jambo. Asangwa ariko bimeze, Imana yacu dusabye ishobora kudukiza muri iryo tanuro ry'umuriro uhinda, kandi tiyobora kudukiza mu kuboko kwawe mugenzi. Ariko naho bitoba bityo, umenye mugenzi ko tutosaba imana zawe cyangwa ngo dusenge ico gishushanyo cyiza habo uhagaritse. Bano bahungu ngo ari ijambo ngo bari barizeye ryanditse mu hanuzi bwa Isaya rivuga ngo naho woca mu muriro nzoba ndi kumwe nawe. Iri ni isezerano bari bafite. Bavandimwe, tugwanira kwizera. Abahungu baravuze ngo nta yindi mana twosenga, nta yindi mana twokwita imbere, nta yindi mana iriho. Twizeye Imana imwe rudende, ni Imana yacu. Oh haleluya, sifa kwa Mungu. Mutima wanje unezerewe Imana bakunzi. Umva, tugwanira kwizera. Aba nabo baragwaniye Imana yacu, baravuze ngo ntidusenge indi bishushanyo, nta yindi mana dusenga atari wowe Mana. Oh Mungu wetu asifiwe sana. Oh haleluya. Dusimbire ku murongo wa mirongo na gatatu. Nuko aba bagabo batatu Shadraka na Meshaki na Abedenego bagwa hagati muri tanuro ry'umuriro uhinda uko baboshwe. Maze umwami Nebukadineza asimba n'umutima, ahagarika n'ingoga, abaza abajanama biwe ati, mbega harya ntitwatayemo mu muriro w'abantu batatu baboshwe? Bishura umwami bati, koko nabo mugenzi. Arababare ati, erega ndabona abantu bane babo babohoye bagenda mu muriro hagati, kandi ntaco babaye, kandi ishusho y'uwa kane isa n'iy'umwana w'Imana. Oh haleluya. Maze Nebukadineza yigira kuri uwo muryango w'iryo tanuro ry'umuriro uhinda, ushira ijwi hejuru ati, yemwe Shadraka na Meshaki na Abedenego, mwambasabye b'Imana isumba byose, nimusohoke muze hano. Nuko Shadraka na Meshaki na Abedenego baca barasohoka bava hagati muriro. Maze ivyegera vy'umwami n'abaganwa n'abagabisha bajana umwami bakoranye bitegereza abo bagabo, basanga umuriro utabashoboye kugira ico bagira ku mibiri yabo, kandi n'umushatsi wo ku mitwe yabo utababose, n'iminyoro yabo atasho yabaye, haba n'akaragu ku muriro manuka. Semeni amen. Bene data, no kumazu no ku mitwe yabo no ku mpuzu zabo nta kintu na kimwe cyabaye. Bavandimwe, bagwaniye kwizera. Shadraka na Meshaki na Abedenego bahagarariye ubutumwa bwiza. Umva, hagararira umwami wawe, reka gukura amanyanga, gwanira kwizera. Abera bahawe rimwe gusa. Amen. Bigwanire, genda wongeraho ukwizera, kongera ubwenge ukongera kwihangana ukongera ko kugira neza, ingeso nzizongereho ugukunda Abera. Haleluya. Aba bagabo bahabaye abahizi, bagwaniye kwizera. Muzi gitangaza cyabaye bakunzi, gitangaza cyabaye murakizi. Nebukadineza aravuze ngo nta yindi mana tugomba gusenga, ni Imana y'abantu bagabo, niyo yonyine Mana ishobora gukura mu itanuro. Abagabo bagwaniye kwizera, bagwaniye kwizera kwabo. Aba baragwaniye kwizera kwabo. Ndakwifuje nawe, gwanira uko kwizera. Reka gutakaza agakiza kubera akamanyi k'umutima. Reka gutakaza agakiza kubera akamanyi k'umutima. Tutakaza agakiza kubera akamanyi k'umutima. Reka ndagusengera. Mwami wanje Yesu Kristo, dushoboze kugwanira ukwizera Abera bahawe rimwe. Udushoboze. Haleluya. Sifa kwa Yesu. Udushoboze kugwanira ukwizera Abera bahawe rimwe gusa. Utugirire neza mwami, ubuntu bwawe bwiyongeranye kuri twebwe. Shadraka na Meshaki na Abedenego bahagaze neza mu gihe cabo, ubuzima burahinduka. Haleluya. Igihugu cyose kiravuga ngo Imana Shadraka na Meshaki na Abedenego niyo mana bagwaniye agakiza, bagwaniye Imana yabo. Haleluya. Data, dushoboze natwe, ishobora kibi cawe mu izina rya Yesu. Amen.
mana mana